muri kano kanya rero nkuko mubibona muri kano kanya akaba ari Chuma Toto arananiwe. Sebanyoni mpira kwa Diedenga araguye. Marseille yatambutse ibyo bita Marseille. Ni remise igiye kogwa na ekipe ya Dinamo. Umupira ufiswe na Richard Bienveni Ndikuriyo, nimero 10 y'umugwi wa Dinamo, akaba na Kizigenza. Oya ni Toto Chuma muradutunga basa n'abanganye baga. Martin Gueye umupira umukoze ku ivi. Sebanyoni interception kwa Diedenga ariko nikosa rya Israel Otobo yamuka muri Nigeria ku myaka 20 yiwe yahora muri APR. Akana gace ka mbere hagati y'umugwi wa Dinamo n'Urunani ni match ya kabiri ya playoff mu rukino rwa mbere. Ekipe y'Urunani kabari yatahukanye intsinzi. Iyi ni finale rero ya playoff ya Vitalo Basketball League. Kinyobwa Vitalo mucihereze. Lance arananiwe. Sebanyoni yamuka muri Afrika y'Epfo. Muromba Karorati Sebanyoni ya manota yinjiye Lance. Etienne Tametong wa Dinamo nimero 24 kwa Chuma Toto Nowe. Murukino katakinishijwe Amayo n'umunyanigeria. Amayo hara muri River Hoops. Martin Gueye yari muri manota Otobo ataritora. L'urukino rwa kabiri ariko twumva ko Otobo ataritora. Turashimira bariko baradukurikirana kuri Buja TV. Ijwi ni rya Arsene Bucuti, ndi kumwe na Clovis Lidic hamwe na Kome na Blaise Paulin Rukundo. Muri kano kanya rero akaba ari Urunani na Dinamo. Chuma Toto Nowe arondera Etienne Tametong. Diedenga umupira kwa Amayo asubije kwa Tametong. Ni Dinamo izigamye umupira. 3 points panier. Kelvin Amayo umupira kwa Diedenga afisa umupira. Muradutunga ni Boissy. Chuma Toto yinjije. Akaba rero ari amanota 7 ya Dinamo ku inota rimwe ry'Urunani. Aba bahungu Boissy hamwe na Diedenga barasa cyane ku buryo ushobora no kubihindako. Amanota 7 ya Dinamo ku inota rimwe ry'Urunani. Ni lance igiye gutegwa na Chuma Toto atakirishije umwanya munini mu rukino ruheruka guhuza Dinamo n'Urunani. Nowe umunani ya Dinamo kuri rimwe rya Urunani. Boissy adugana umupira. Boissy mpira kwa Doumbia, MVP muri Senegal yamuka muri Mali. Doumbia ni remise rero y'Urunani. Aho biboneka yuko rero abasifuzi n'ubundi mpuzamakungu Murundi n'umwe Aimable Nkunzimana. Boissy masho Etienne Tametong Robon mpira kwa Martin Gueye. Umupira ashobora kudugana umupira. Martin Gueye munya Senegal yaheruka muri G League muri Amerika. Martin Gueye atatu wapi. Robo ya Mamadou Dioumé. Spin move. Ikosa. 6 minutes 38 secondes à jouer dans le premier temps. 8 points Dinamo, 1 point Urunani. Neza cyane tubamenyesha yuko rero iyi ari remise
Clovis, karibu cyane kuri Buja TV. Murakoze cyane Arsene. Nuba kuri umukino nuvuga ko ari urukino rudasanzwe no kuraba rwa game, ndavuga game 2 hagati ya ekipe ya Dinamo no ekipe y'Urunani. Ariko ekipe ya Dinamo yatanguye kuba yinjiye mu rukino agusumba no ekipe y'Urunani kuko urabona ko amanota 8 ku inota rimwe rya ekipe y'Urunani bitandukanye n'urukino rwabo rwa mbere. Ariko mu rukino rwitabwe n'abantu benshi cyane n'urukino ariko raba ku mugoroba nuvuga abakunzi canke ba basket bose baje kugira abashe korera no rukino bavuye ku buzi ahantu uvuga byaza kuba binameze neza. Aho Kelvin Amayo akagereza gushuta tuwapo Chuma Totonowe umwe mu bakino uvuga aba MVP bw'igihugu ca Congo akabashwe kuba atsinda panier nziza amanota 2 akaba amanota 10 ku batabiri y'ino ekipe y'Urunani difference amanota kuri 8 urukino rudasanzwe urukino ruko rurakinwa n'abantu ga Dumbia akaba yaragerageje kuba shuta depo ko bikazishe kuba bitagenda neza. Lebo ya Otobo Israel Chuma Totonowe kundi w'ekipe ya Dinamo Etienne wow depo panier nziza zibiriza Etienne Tamutonge 12 abazo 18 ku batabiri 18 ku ekipe ya Dinamo amanota 2 ku ruhande rwa ekipe y'Urunani defense amanota 10 abakunzi ba ekipe ya Dinamo ko rakoma amashavuga bati Dinamo urukino ruvuga rudasanzwe hagarikiwe n'abahagarikizi mpuzamakungu Aimable Diaro Nuno Banza Mukongomani 5 minutes 38 secondes à jouer mata 12 ku batabiri ya ekipe y'Urunani urukino rudasanzwe ruvuga kuri kino kibuga ca Departement de Sport kipe ruvuga abakunzi ba ekipe ya Dinamo bavuga bati no munsi twashaka kuba turonka intsinzi yo no munsi nawe izingenza ko kuragenda mu gihe tubona ko ekipe ya Dinamo ikiraza mu rukino bafashwe n'abakinyi basanzwe bakomakomeye aba Etienne Tamutonge Chuma Totonowe n'abandi bakino uvuga Kelvin Amara ko mu gihe ari mu kibuga Otobo Israel mu kibuga bumwe bakino uvuga bakomakomeye uno Kelvin Amara kuva mu ekipe ya River Hopes Etienne Tamutonge kuva wa FAP mu gihugu ca kamera wa MVP inshuro 3 mu ekipe ya Dinamo urukino dasanzwe Arsene Bucuti. Iminota 5 n'amasegonda 35 leo asigaye. Boasi afisa umupira. Boasi ahora kina muri AS Douane na NBA Academy. Jiume agwanya umupira na Otobo Dumbia ateye 3 wapi Sebanyoni arateye umupira urinjiye Oyolo Otobo akabahanye umupira duganywe na Chuma Totonowe yizewe muri runo rukino mugihe mu rukino ruheruka atari yahawe ikibanza cyane ntera yarose umwanya na gatoya abasifuzi babaye Clovis yego abasifuzi bamenya aho bava yego n'abasifuzi batatu turahera ku musifuzi umwe wa mbere wo mu gihugu cyacu Burundi Aimable tukazana Diar kuva mu gihugu ca Mali nuno musifuzi Banza kuva mu gihugu ca DRC Banza ni babandi basifura match ya mbere international yego amanota ya Dumbia Mohamed akaba yamuka muri Mali ni match komeye cyane match dasanzwe urabona ko ni Dumbia ko uravuga kugeza muri kano kanya umwe yaba MVP muri Senegal no mwaka nyene w'2024 n'abakinyi bamwe bakomakomera uvuga bari muri kino kibuga wakura vuga uno mu kinyi ndavuga Chuma Totonowe anawe yaba MVP mu mugwi wa Caviar mu gihugu ca Congo mu gihe ndavuga uno mukinyi je mu kibuga ndavuga di Congo umwe mu bakinyi yaba MVP nawe nyene ko mu gihugu ca Congo bakina mu burere butandukanye hagati mu kibuga ni Jean-Jacques Boasi umwe mu bakinyi bazi mu mugwi wa NBA Academy kipe za AS Douane n'indi migwi itandukanye AS Douane urabona ko Dikong ariwe yaranze urukino ruheruka Urunani ruko ragaruka mu rukino Dikong yakize na match zibiri nziza novuga ko zafashiye ekipe y'Urunani kugira ngo ishobore kuba ibananye yigenza neza barako na score wanashaka ekipe y'Urunani ikiragerageza kuri kiraduza amanota uko
amata 12 kuri ekipe ya Dinamo, amanota 8 kuri ekipe y'Urunani. Difference amata ashika kuri 4 gusa. Ariko rukino ruvuga rudasa Chuma Totono akaba asose yego kune ekipe ugerageje kuraba nuko Diume bamukinisha nko mu center ari pure kandi performance ziwe nyinshi ugiye kuraba ijya complementarité. Uranyumva? Ndakumva cyane Arsene. Nariko ndagusigara ko Diume bamukinisha nko mu center ari pure cyane. Aba performance ziwe nyinshi ugiye kuraba ni kubera ijya complementarité yabaye Sibanyoni. Urabona neza ko Sakol diwe yiwe ya Sibanyoni na Diume barumvikana cyane mu kibuga, barumvikana cyane ko benshi barashaka kubaza ati none kwereka afise ikibanza mu Runani muri kino gihe. Yego, ni saison ya kabiri mu Runani, Diume imbere ya Landry yevuriwa kuri poste ya 4 ariko ubonye uri kuraraba Sibanyoni Dumbia Diume ubakira neza ko arasarura bamufasha surtout iyo ariko aba ma isolation. Urabona yuko ari umukinyi akina neza cyane Mamadou Diume. Dikong Sibanyoni arahomwe na Israel Otobo Israel. Uravye Sibanyoni nawe Yesu umukinyi twavuga ko ari nimero 5. Oya, en plus na Dumbia si nimero 5. Umusenta bafise ni Diume nivyo kuko uwo wazanye biraboneka ko rero agira challenge kuri poste yiwe ni Prince Orizu. Niho ndavuga ko Diume basangiye poste ya 5 banana na Gaba Natargeye yidira 3 barako skoro ndavuga ikipe ya Dinamo wana yikira baja imbere. Ubiravye aba interieur bafise amahoro atandukanye muri basketball iri moderne, biratandukanye mwe vya kera. Bwasi arishuye 3 nukwishurana cyane urukino we kurokina abantu bakina post imwe na Mamadou Diume muri Dinamo. Ndabakubwira mukanya sawa ikosa abakina post imwe na Diume nimero bakina. Yego, urabona yuko ari nko ku ruhande rwa Dinamo ni Azoribe Francis hamwe na Niemek Kevin bakina post imwe na Mamadou. Azoribe atanarose ikibanza kuno munsi bivaye nuko twabonye wanashaka Bujejero Miss nyuma yaho atazi ku rukino ruheruka kuri game 1. Uno munsi Bujejero Miss akaba yarose umwanya kuko uravye ku rutonde rwo kuno munsi uko ngene Dynamic ikina ma sport ball ya mipira ya hafi na hafi. Urunani urabona ko bagize renfort ku maposte ba. Israel Tobo ni waza yuko birayo bari nota giye rya mbere Blaise agize penetration apana balance ipaniye yiwe ya mbere ariko yaramaze kugira ama rebound ashaka kuri 2. Nariko navuga yuko rero equipe ya Urunani bagize renforcement ku maposte riba surtout avec le recrutement ya Dikong. Mu gihe abakinyi benshi ba Dinamo nabone mu giserukira gihugu yabo baronka ibibanza. Uravye dufate nka uno mumenere wabo Kamayenge muri Central Afrique. Yego, naho nyene mvuga imyaka 19 ari mu bakinyi ashobora gufasha equipe nationale kazana abo ba Dikongo naho nyene hari gamagagwa abo ba bo ni banavugwa. Yego, kuko anafise n'amarokora atandukanye yaba hano mu gice cy'u Burundi ama rebound 73 warona equipe ya Tigers agira rebound muri basketball Africa League yagize rokora y'ama rebound je kuri 55. Yego, tutibagiye nuno mukino uvuga ngo barakwerekera aba boss na Kamayenge bariko baracungana cyane. Miss distance ya ntabwo barakubwira yuko poste zose ntizingana. Poste ya mbere nkuru ni y'umumenere, ni washobora guhindura urukino akarugira uko akeneye. Ni mugiye naho udafite umupivo mwiza agufatira ama rebound cyangwa ariko pivo umupira utamushikira utavuye ku mumenere byogorana cyane. Umumenere wakinisha mu pivo Samkero Chele. Aha muri ino match harimo abakinyi bakinye demi finale na finale ya balle. La majorité benshi niveau balle. Sibanyoni Diume ariko arondera uburyo yokinesha Mohamed Dumbia MVP muri Senegal. Dumbia ataye umupira nawe yarabafashe ku rukino ruheruka. Yego yarabafashe ku rukino ruheruka. Ni 17 ya Dinamo kuri 11 ya Urunani, iminota 2 n'amasegonda 5. Difference amatata turumva ko yego inshuti nka zibiri za iganwa ni finale ya playoff Vitalo Basketball League. Game 2 Vitalo Basketball League playoff game 2 final. Rakori 2 minutes ajuwe kugira ngo gice ndavuga karta ya mbere cyo kurangira. Ibinyobwa bya Vitalo bisange mu mabotike yose kambere no mu bunywero.
Jean-Jacques Boissy asohotse kabinjiye umukuze wa Johnson Tatum twavuga yuko Jean-Jacques Boissy ari nk'uruti rw'umugongo mu rukino kuko akora byinshi cyane kore byinshi cyane Gay Otobo turabe ko bayemera aya manota barayemeje Otobo ahereje kwinjiza amanota 4 match ya mbere yari yatakaye ariko urabona yuko yamaze kurinda yahora muri shampiyona y'u Rwanda nta n'umwanya yakunda kuronka ariko turemera ko ari mu MVP umwaka uheze icyo cyonyine turakimwubahira cyane kandi urabona ko no mu abasifuzi b'Banza wo muri RDC Diallo wo muri Mali hamwe na Aimable Murundi Press Orizo mukanya arinjira umwe mu ba poste 5 buzuye cyane neza cyane equipe y'Urunani yawrakinira equipe yaciye mu migwi za Ferroviario Beira muri Mozambique aca mu migwi za Fusuraba mu gihugu cya Maroc aho yaciye wanashaka yarakinye Basketball Africa League aca Road to Bar muno mugwi ndavuga wa Fusuraba barako ni Brighton Antonio yahora muri championnat yo mu gihugu cya Australia ariko arakina nka poste 1 ku ruhande rwa equipe y'Urunani aho yaragerageje guha uno mupira ndavuga Dikonga ariko akaba ari turnover Etienne Bujeje Otobo izahera ko ariko aragaruka muri bya Otobo qui retrouve sa confiance cyane kabisa Otobo amariboundi amapaniye meza yose abizwa kwa Otobo Israel Samukiro se nako yinjiye Samukiro Chero yabaye mu bakinyi batanu baba beza Arsene yego bena Boissy kuri defense no mu bakinyi batanu baranze batatu canke babiri kuri batanu yari kumwe na William Perry abitwa ba Diaro n'abandi batandukanye kuri equipe ya Capital Tigers akora ari Romize ya Dumbia 22 ya Dinamo kuri 11 Urunani mpira kwa Dumbia Sebanyoni imbere 44 Urunani Brighton Hopes yara muri championnat Australie Dikong Sebanyoni movement nziza cyane wapi mpira afiswe na Maktar Gay yishikiye wapi yakara karikosa nibanga imbaga nkabaga intege n'umukinyi adafite imbaga nini ariko anyaruka ashobora kandi ari umukinyi w'inyuma uno mukino ndavuga Maktar Gay umwe mu bakinyi uvuga yanaciye muri academy ya UAB Blazers aho hari mu 2017 akaba yari afise n'ibiharuro vyiza cyane muri iyo equipe ko yakinkino 32 akaba afise amanota 2.2 buri rukino hamwe n'inota rimwe n'igice 59 rebound numwe mu bakinyi Maktar Gay yahora mu mugwi uvuga Atlanta mu gihugu ca Amerika aho yagiye kuba ari abakosha kuba mu bakinyi beza uvuga ko ari mu bakinyi uvuga adasanzwe ndavuga Maktar Gay umwe nakiniye ndavuga equipe nationale yabo ya Senegal mu 2019 uvuga mu iganwa rya FIBA Basketball World Cup ryabereye mu Bushinwa akaba yarararose amanota n'ibice 7 muri rukino Otobo Israel turavuga ko ariko aragerageza kubakina gukina ukino gwiza 5 seconde ngo igice cya mbere ndavuga karta ya mbere cyo kurangira amanota 28 ku bata 11 ndavuga 24-11 en faveur ya equipe ya Dinamo agace ka mbere gashobora kurangira umwanya n'umwanya Otobo Israel akaba arahamagwa n'abakunzi ba equipe ya Dinamo bwa ati Otobo Israel nyuma yo kuva mu gwa APR ati wagatse mu bihe byiza ni Dera Sefra kwa Bujeje Romisi Asirde Bujeje Romisi nyuma yaho ku rukino ruheruka tabonse akaba ari karagerageza kuba akina Asirde
itanova itanova Gutierrez. ini segonde kugira dushobore kuba agace ka mbere karangira amanota 25 ku manota 11 ndavuga 25 ku ruhande rwa Dinamo amanota 11 ku ruhande rwa kipe y'Urunani. Premier karta ikaba irangiye agace ka mbere kararangiye Arsene. Yego cyane. 5 ku manota 11 Dinamo amanota 25 11 kuri ekipe y'Urunani. Match idasanzwe nako abakunzi ba Dinamo bavuga bati uno munsi game 1 turashobora kuba turonka intsinzi yacu ya mbere mu gihe game 1 ano ekipe ndavuga ya Urunani yarose intsinzi ku mata 60 n'umunani ku mata 58 urukino rudasanzwe urukino kurabera ku kibuga ca Departement de Sport ni Arsene Bucuti Clovis Ridike Blaise Pore hamwe na Kome ku kibuga ca Departement de Sport. Urukino rudasanzwe abafana bose bamaze kuba baza ku ruhande rwa ekipe ya Dinamo bwati amashingoma iki mugiye ku ruhande rwa ekipe rero barakomengo bamaze kuba nk'abakanye nta ubizi ngene bimeze kuno munsi. Abafana ba Dinamo uno munsi tugomba gutsinda byanka bikunda uko byamera kose kandi turabacecekesha uno munsi batahana akareka umubabaro udasanzwe ati seba tuno munsi baronka intsinzi yawo ya mbere kuno munsi ati nta kitanga bikunda ati turaza kuba turangiza game tu ekipe rero ifite urukino rumwe yatsinze mu ekipe ya Dinamo rero intsinzi bakaba bagiye basubire mu kibuga ku mpande zose nako kuri ekipe ya Urunani ni Sibanyoni Tumbia Prince Brighton hamwe nuno mukinda avuga Jean-Jacques Boas kuri ekipe ya Dinamo ni Nyemeke Sam Kelsere uno mukinyi Otobo Israel hamwe nuno mukinda avuga Bujeje Lomis ariko mu kibuga muri kano kanya umukinyi umwe akaba ariwe ku ruhande rwa ekipe ya Dinamo ndavuga Bujeje Lomis ariwe karakina ku ruhande rw'abakinyi bavuga b'abarundi ni Kamayenge Biri kuva muri buca Central Africa Nyemeke rebound Nyemeke agerageza kuba Otobo Israel Otobo Israel Oyoro kuva muri buca Nigeria akaba kagarukana confiance kuno munsi. Rebound ya Sam Kelsere Tumbia Kamayenge Biri Bwara Kamayenge Biri Zenefu 11 afavera ekipe ya Dinamo birakomeye 11 Departement de Sport amanota 29 ku manota 11 kipe ya Dinamo kabariyo iri imbere kweza muri kano kanya tukaba turi muri karta ya kabiri akaba ari karta ya kabiri hano Romizi ya Jean-Jacques Boas Sibanyoni ati fote ugerageje kuraba biraboneka ko Urunani baritora muri attack ariko niko kazi kabamenyereza kujya Dinamo ititora muri match ali urabona yuko Urunani ubu barahinduye defense ubu bariko akina zone yego kinacho no kubira nuko bose defense ni man to man oja ome yego inzo kunzu kuyinzu kabisa amadinamo an attack bariko akina system bise head irimo ama ecran menshi cyane n'ama movement nyinshi z'abajere nico kiriko kiraba amanota menshi bava kuyimati kuri kuragira ama ecran mu gihe nako equipe rero kiragira ndavuga defense yabo muri defense ari Kamayenge Biri myaka 19 umwana w'imyaka 19 kuva mu cha Central Africa ariko nawe urabona yuko Dinamo iri kuri ataka Urunani barahinduye system agize D3 voici atatu aravuyemo rebound ya Nyemeke
raba ya Kevin yemeye ku munyakamerun Biri Kamayenge asubije kwa Romis Mujeje. Romis Mujeje umupira watakaye Boissy le Messi Mohamed arondera Rindofo ariko biranse Tanova kabari Tanova ya nikosa rivugirijwe n'umunyamari wabo yego ariko Dumbi ari kuva mu gihugu ca Senegal uvuze Dumbi ari kuva ava mu gihugu ca Senegal Mohamed Dumbi ni MVP wa Senegal wa Senegal nyene turi kumwe na Lennox Music Company hamwe na Spidernet abafatanya bikorwa wacu bino live iri kuraca kuri Buja TV ikirore cacu Etienne Tametonga Amayo Biri Kamayenge shoot atatu uno mukinyi Kamayenge atatu uno musi ari mu rukino uno musi ni musi wiwe pe mu rukino kabisa umupira kwa Brighton arateye atatu Amayo Jordan Kelvin nako Kelvin aramusigiye barako ari CDB barahomwe Brighton Amayo arawumase interception CDB agwanira na Sebanyoni nibaza ko kuva Burundi bwakabaho nta murobonderi turaronka nka Sebanyoni nta urabaho kubera ko twarabonye Landry twarabonye Etienne Kazungu ariko Sebanyoni it's another level cyane afise rebound nabako cyane kuri defense rebound ndavuga robo defensive abari mu bakino uvuga badasanzwe cyane kuri equipe ya Urunani ije system ya Urunani bakenye D3 irahinduka ikaba 1-2-2 bivanye na attack ya Dinamo urumva nakazi reka bamenyereza gukenyurana Niemeka CDB shoot wapi mpira kwa CDB Brighton Hobbs umumeneo wa Urunani nimero 7 Brighton Hobbs pass ariko interception ya Dinamo kwa Biri Kamayenge aramuhaye Pani Amayo no musi nawe ni musi wewe yego ariko birabona ko equipe ya Urunani ikitakaza impira cyane biratuma banashaka equipe ya Dinamo ikirate service bacha batsinda amanota menshi ni 37 ya Dinamo kuri 11 Urunani urabona abafana b'imigwi yombi bari mu kazi arako Amayo kubana ikindi naco biraboneka ko Seba yarakukurutse muri basket Seba yarakukurutse Seba Baswahili ubu n'ufana VIP n'umufana VIP yararekeye abakiri bato ku myaka 55 ko turabona abakinyi nuvuga bariko baragaragaza kugerekana urugero rwiza kuri equipe ya Dinamo yaba Amayo yaba Kamayenge yaba na Otobo Israeli bakoragaragaza ko barakina urukino rwiza cyane amanota 33.11 37 11 en faveur equipe ya Dinamo mu gihe tukiri muri karata ya kabiri urukino rudasanzwe urukino bibona ko score iri kiragerageza kuri kiraduga cyane kuri equipe ya Dinamo nako ndavuga ko amatanova ni menshi kuri equipe ya Urunani biboneka ko binashobora kuba biboneka ko baca n'abatsinda tubona ko na uno mukinda avuga barako ari ibintu bidasanzwe Breze n'urukino rudasanzwe kino burako abakinyi bana ko ari na match umunyabigega wa Vitalo yose Papio Mara yaje kuraba ati twe twemye turaba basket kuva na kera na rindi tunacanga n'umupira w'amaguru yego cyane gose rero nibaza ko toshimira cyane gose bari kumwe natwe hano kuri Buja TV dushimira cyane gose Canal Plus tugashimira cyane gose Buja Media tugashimira cyane gose Spidernet tugashimira kandi Lennox Music Company ariko tutibagiye kandi na Vitalo iri kumwe natwe muri zino Pani Boissy akaba ari foto kubitwa ego nibaza yuko Aimable ngira muhinga bw'ivyuma ariko aranyumva 5-5
akaba ari Buja TV mukurikirana kuri nimero 398 Canal Plus lance irinjiye ya Doumbia nase bitwa Doumbia nimero 21 MVP mu gihugu cya Senegal akinye uno mwaka mu mugwi w'urunani ajatanga ino za playoffs. Voilà, urabona ko defense ya Dinamo yabananiye kwikura ariko turindire yuko bashaka gukosora abo mu runani panier ya Sidibe defense nziza Arsene kuko kuno mwanya makosa urunani kurakora iyo twabonye Dinamo yakoze kuri game ya biraboneka nivyo ya makosa urunani bariko barakora ubu niyo Dinamo yakoze kuri game 1 zerekana yuko iyi niyo match rero y'abakuru Dinamo n'urunani bakina ni match y'abakuru match y'abagrand. Byabonetse yuko muri match ya mbere Arsene kipe runani babaye beza mu marikipirasyo yego bikashobora oya urukino du début à la fin urunani gwari yifashe match ya mbere cyane gose. Subiza inyuma Dikong Amayo umupira byase ari Amayo yamusunitse Amayo asunitse Dikong gafise n'abato bagomba mvunira umukinyi n'ikindi kintu bakoze ku mugwadina mu Arsene nuko barazi ko match ya mbere mucabasindishije harimo amakosa menshi bitwa gay ubu unye baduze score ariko na boss yarafise amakosa menshi ko baduze score bashoboye kuyakorerako dace bituma kuri bo nabo babaruhurira nk'ubitwa gay. Icyo twemeranye nuko Dinamo n'urunani ni match bikomeye cyane gose. Billy Kamayenge ikosa rikorewe Sidibe abakunzi ba 39 ya Dinamo kuri 12 y'urunani yego arako score mvuga ko aramanota menshi ni intsinzi imwe ku yindi vyifata kibanza kuko urukino nururarangira urunani rushobora gukora remontada rukabigombora cyane gose. Tunibutsa abantu yuko Kevin Nyemek out. 2020 asose mugwadina umugwi wa New Star 2020 asose mugwi wa Dinamo 2021 umugwi wa New Star 2022 Amurunani 2023 umugwi wa Dinamo no mwaka azosohokane nivyo tugiye kumenya. Birashoboka ko mu mpera y'ino nuzo twamaze kuyimenya cyanye ino ndwi yamaze kurangira ariko kimwe gusa nuko Arsene equipe zizosohoka tubona uko byukuri zo ifise byarangiye intsinzi zitatu za Remesha yatsinze Tigers 84 kuri 63 bitumye Remesha ironka itike kuzokina zone 5. Ni réussite ku mugwi kuri staff y'umugwi wa Remesha kuba uburongozi bukuru kuko bari mu myaka ibiri babayeho bamaze kuba bagatatu kabiri. Urabazi cyane gose nuko ni equipe yavutse ko yatanguye ni irongowe na Sakubu Juvenal uyu ni conseiller wa Vietnam mu Burundi akaba arongoye Salon Industriel yamash ihuriro ry'amahunguriro. Denge arananiwe Sebanyoni subiza kwa Denge arateye birase Diume mouvement mi distance wapi Sidibe Billy Kamayenge arateye atatu Sebanyoni nta muntu n'umwe mu Burundi yo mwaka robo biragoye cyane gose nafise na hokol muri zino nkino umuntu wenyene yosoma Sebanyoni gusimba ni Mangope nawe yamaze kuba asa nuko yamaze gukukuruka ndavuga kujya mu kibuga benshi baramuzi cyane ukuntu navuga yarakoma ukuntu yatanga ariko twemeranye yuko umukenyero wo gukinisha Cuma Toto ibintu biratangaje. Cuma Toto na Billy Kamayenge byaranse muri match giheruka uno munsi biriko birakunda Panediza Mamadou Diume umunya Senegal yaciye no muri equipe ya Dinamo aba Senegal mugabo ni barebare mbega nta mu Senegal winzo babaho bose barirabura uravye n'abari mu kibuga ni Jimbere Gibert Sidibe arawutaye 41 kuri 18 ku ruhande wa equipe y'urunani hari abasenegale babiri batatu nako Mamadou Diume Jean-Jacques Boissy hamwe na Doumbia abo ni abasenegale. Amanota nangahe? Amanota 41 kuri equipe ya Dinamo, amata 18 ku ruhande rwa equipe y'urunani. Neza cyane
urabona yuko abakinnyi ba Dinamo no munsi bari angaje cyane gusumba urunani cyane go mugabo urabona ko system ihejeje guhinduka ku ruhande rwa rw'urunani basuye kuri Omahome ishobora kubagira akamaro turetere katurabe ko bishobora kuba Denge panier ni Jean-Jacques Boissy nakubwiye yego Boissy na Denge bose barisukishije bafise Madrid bafise Madrid gushira ko na Sebanyoni nako afise Madrid mu gihe bagenzi bo bumengo Madrid nayo bafise ku ruhande rwa equipe ya Israel Otobo in ya Dinamo Sidibe out. Jogi Ben Jimbe yanakoze ibiharo vyiza ku rukino rwabo rwa mbere naho equipe ya bitatsinzwe akaba yamaze kuba yinjiye ku ruhande rwa equipe runani 4 minutes à jouer. akariro mize Chuma Totonowe umupira kwa Chuma Totonowe ku ruhande rwa Dinamo subiza kwa Maktar Gueye arananiwe Oyolo Otobo panier Otobo amanota 8 yiwe Otobo yagarutse Otobo Israel muri match kurikira iheruka yari yabuze wamenga se Otobo tuzi ngira usanga yakanzwe nuko ataramaze imise karakina kuri kino kibuga nivyo yaheruka kera mu kibuga kera navyo birashobora ku affecta kuko umwanya yaronka muri Dinamo siyo bamuhaye muri APR kubera ko yarakora entraînement mu ngabo hageze ko bakina ugasanga Otobo panier wapi Maktar Gueye ubona ko ari umusore areha cyane na Diume atari imbaga afise Boissy Jean-Jacques Boissy ariko naharwa ko ashobora kuba MVP Jean-Jacques Boissy tera ariya kwande Sebanyoni spin move panier urabona ko uyu mukinnyi afise amabdomino ntameze nk'ayo iwanje oya ego araganda mu kirere urako abakinyi babagana mu kibuga nako mu kirere cyane baba bakomeye cyane ku ma mid stars barako no pani yatsinze urazi gituma none agiye gutera kubera bakwijije iyo kwije amakosa faute d'équipe ane amakosa kuri karta katego kaba yamaze kuba bakwiza baca babahana lance Ono mukinyi ara muri Caviar muri Bukavu mukinyi yabaye maire marqueur yongera aba MVP yitwa Chuma Totonowe umupira ufiswe na Chuma Amayo tera tatu wapi Amayo twatuze mu gwa river hose muri Nigeria ntabwo araba Amayo kubera ko kuva yagashika urukino abakinnyi bamenyereye gukinira amasare Arsenal nako urukino yagize ikibazo bahora equipe y'urunani muri match muri fazare acamara iminsi itari mike ataboneka rero ntawe bizi ko Amayo mugabo bagerageza atatu je nibaza yuko Jo Gilbert ako Gilbert bidashoboye kuba Paneka aragerageza kurondera adashoboye kuba anayitsinda ni delance fra ku ruhande rwa equipe ya Dinamo ku mukinyi Jo Gilbert nije imbere yahora Jo Gilbert nije imbere nawe novuga ko muri no rukina 5 sumanya munini nkuko yahawe mu match ikurikira iheruka kubera ko yaba Birika Mayengo basange poste ari muri forme na Chuma Toto bose bari muri forme urumva ko kuronka ikibanza biba bigorana cyane ni Rasefra yiwe yambe akaba yamaze kuba yitsinda Rasefra yiwe ya kabiri akaba ayitsinze ndavuga Jo Gilbert amanota 45 ku ruhande rwa Dinamo amanota 19 ku ruhande rwa equipe y'urunani mu gihe tukiri muri karta ya kanga ya kabiri kabara ko yasaba tekinike abakinyi ba Dinamo nawizi ko bano bahagarikiza nuvuga les arbitres internationaux bashobora kuba basaba sifuzi nibarigera bidogerwa oya kuva bagishika akaba ari match yawe ya kabiri wanashaka basifuye kuva bakaza ni technique Maktar Gueye 2 minutes 30 secondes iminota 2 n'amasegonda 30 isigaye
Maktar Gueye hari ikintu bari bavuze kare ati ajya amakosa kugwa arononere mugwi yego urabona nko bariko baratera amalance facilement nayo iyo uyatsinze arashobora kuba kudugiza skoro cyane yego ikipe igashobora kuba ibana iduga biboneka ko wanashaka ikipe ya Dinamo iriko irabarusha cyane Arsene amanota 47 muri karata ya kabiri mu gihe turaje no muri mita na amanota menshi dushobora kuba nabona wanashaka na tuwashif mu gihe twobananya kuri kuno rugero ikipe ya Dinamo ateye byanke Israel Tobo penetration itakunze ya Chuma Toto umupira kuda kuri ano Nako Dumbi yagize match ataco yari kimaze kubera ko bari bamaze kuba bavuza 2 minutes 7 secondes dans le deuxième carton. iminota 2 n'amasegonda indwi. Iyi ni live rero ya Buja TV, Arsene Bucuti, Blaise Paulin, Clovis Lidic na Kome. Dinamo 49 Urunani. Mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Aimable hamwe na Amisi. Dushimira no mu engineer wacu Frank tumwe kwase. Mitunganywa icyo bita realisation. Sebanyoni oyo Otobo akome urabona Birika hariya ni Gibert ati calme Gibert ni jimbere Gibert yakaramurondera ray kugira agire match ariko bidashoboye kuba bigenda neza Maktar Gueye Brighton Hopes umenere wa Urunani kwa Diedeng bigoye kwa kumupira Dumbia Panihati ikosa Prosper ashobora kuba yagenze ikosa ego ashobora yakoze mukenye Prosper yamuka muri Nigeria mugabo mbise Prosper niyo vyitaba niyo gitaba mwite Prosper utamamagaye Prosper ni yitaba azi Prosper mugihe abarundi natwe tumwita Prosper amayo shuti yiwe nuvuga ko itari kwirinjirika nikirinjirikana gato Deng Pane Deng Mohamed Dumbi abona ko araguruka cyane interception Mohamed Dumbi yatse umupira wa Mayo Dumbi avuga ati kalifati ibintu mu minwe kwa Deng ariko urabona ko na Dumbi Brighton Hopes 45 secondes. amasegonda 45 Hopes Prosper ikosa yakore ikosa na Otobo uyu mukinya Arsene muri saison régulière Prosper ntiyaronka imayo cyane iganwa yitwa Vitalo Basketball League niyo partenaire wa FIBA mu kiringo c'imyaka 4 ego nikosa rya kabiri rya Otobo akore Prosper umwe ko ndavuga ko muri saison régulière Prosper ataboneka atarose umwanya uko bikwiriye kuri equipe ya Urunani akaronka umwanya cyane muri zino nkino za playoffs nako Ransefra yiwe ya mbere atashwe kuba yitsinda voilà SRD ku ruhande rwa equipe y'Urunani amanota 45 ku manota 20 Otobo arasohotse Niemek arinjiye Kevin Niemek Homiz yagenze nabi kuri Dinamo wabonye abakora amakosa akozwe na Chuma Toto mu gusohora nabi umupira ucigenda ku ruhande rw'Urunani ndavuga skoro kama 49 ku ruhande rwa Dinamo amanota 20 22 ku ruhande rwa equipe y'Urunani ubudasa bw'amanota 27 hariya ndabona urongoye Federation Febabu Hachimana Claver batazira Gatayeri ari mu bwugamo bw'iteka ari kumwe n'abandi barongoye ibisata bitandukanye muri Febabu nka Fides muri basketball feminin nabonye Yusuf ajejwe ibigega Syria kicegera cujejwe ibigega wana ko Kevin secrétaire général ajo nawe ni hari n'urongo ya mahiganwa BRV Sebanyoni arako Richard nawe yamaze kuba yinjira mu kibuga nyuma y'aho urukino ruheruka atari munota rumwe yarose nana amasegonda Sebanyoni nta no mama ku mupira pe
ubona ko ari defense nziza yari ishanye Meke nuno mukinnyi Mactar Gay Prosper ashobora kubabuza ukuntu ashobora kuba atsinda ano manota ya karonde amanota ashika kuri abiri umwanya n'umwanya. Karta ya kabiri aza kuba irangira mu gihe ekipe ya Dinamo iriko yagerageza kuba irusha ekipe y'Urunani kuko amanota 49 ku manota 22. Karta ya kabiri ikaba irangiye tukaba tugiye mu karuhuko hagati y'ino migwi yose ko ari ibiri. Urabona yuko abapivo b'Urunani bafise amakosa menshi kubera impact ya Otobo. Ba Mokhtar asanzwe mu area de formation mugabo bakina poste kane atwara abapivo bamucuze kure agaca yinjira nabo batanyaruka nkawe.